Ndabahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana, bwira mugenzi wawe ngo get ready to receive. Turasoma ivyanditswe bibiri twihuse. Turasoma Itanguriro igice c'icumi na rimwe guhera ku murongo wa mbere gushika kw'icenda. Abo mw'isi yose bari bafise ururimi rumwe no kuvuga kumwe. Nuko bariko baragenda berekeye iburasirazuba, babona ikiyaya mu gihugu c'i Shinari. Bageraho baravuga bati ngo tubumbe amatafari tuyaturire neza. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye na kaburimbi mu gishingo c'ubudongo. Baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikire ijuru, kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa, twoye gusabagira mw'isi yose. Slide ikurikira. Maze Uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati, raba n'ihanga rimwe kandi bose basangiye ururimi rumwe. None iki nico batanguye gukora. Erega nta kizobananira noneho kuko erega nta kizobananira noneho kuco bazogabira gukora cose. Nuko ngo tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo, boye kumvikana mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiriza mw'isi yose, baca baheba kubaka ca gisagara. Nico catumye izina ryaco citwa Babeli. Kuko ariho Uhoraho yayoberanije ururimi rwabo mw'isi yose, kandi ariho Uhoraho yabasabagirije mw'isi yose. Icanditswe gikurikira, Itanguriro 12 ku murongo wa mbere n'uwa gatatu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe narigire rurangiranwa. N'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi abazokuvuma nzobavuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izohererwa umugisha. Imana ishimwe cane. Bino vyanditswe n'ivyanditswe bizwi. Nizera ko ata muntu n'umwe adafise atumvise ino nkuru y'umunara w'i Babeli. Twese turawuzi, siko none? Abantu bubatse umunara kugira ngo bashikire ijuru. Kandi turanazi inkuru za Aburahamu, ariwe yavuyemwo yitwa Aburahamu. Ingene Imana imukura kwa se ikamubwira ngo genda, hanyuma uje mu gihugu nzokwereka, nzokugira umuntu akomeye, nzoguha izina rya rurangira. Umutwe w'amajambo w'ino nyigisho uravuga ngo Babeli isenyuke. Babeli isenyuke. Muri ino nkuru turabona umugwi w'abantu bariko bava mu kibanza kimwe canke ikindi, bariko baragendagenda. Hanyuma abo bantu bavuga ururimi rumwe bariko bava iyo bavuye, ariko kandi ngo bashitse mu gihugu citwa Ishinari, ngo babona aho hantu ingene ari heza, barahashima, baravuga ati aha hantu n'ahantu ho kuba, twohaba. Ica mbere, umugwi wose wamufise umulidera, umwami, umuntu awurongoye. Uno mwami mu gice c'icumi, ino nkuru tuyibona mu gice c'icumi na rimwe, ariko mu gice c'icumi uhereye ku murongo w'umunani babanza bakatubwira ibigwi vy'uno mwami. Abo twari kumwe kuwa Mungu twarumvise yuko imbere yuko inzoka ibanza kuza kubesha Eva, babanje batubwira ibigwi vyayo, ko ari katamanikirwa mu bugungi, ngo yarusha ubugungi ibindi bikoko vyose. Na hano mu gice c'icumi umurongo w'umunani, ku murongo w'umunani gushika kw'icumi na kabiri, batangura batwereka ibigwi vy'uno mwami uwo ariwe, kugira ngo tumumenye. Uyu mwami yitwa Nimurodi canke Nimurodi. Hari umuntu yari bwavyumve? Uno mwami yitwa Nimurodi, yari umwami w'abantu.
batwereka neza yuko yari umuhungu w'umuntu bita Kushi. Kushi nawe akaba ari umuhungu akomoka yavyawe na Hamu, umwe mu bahungu ba Nowa. Murabizi Nowa ko yari afise abahungu batatu, Hamu, Shemu na Yafeti. Jafeti Zimba umuhungu wa Nowa. Uwo bita Hamu rero niwe yavyaye Kushi. Kushi nawe avyara Nimurodi. Nimurodi ibindi bigwi bivuga yuko yari umuhigi w'akataraboneka, ku buryo ngo n'Imana yaramuraba ingene ibikorwa yakora mu kugwana no mu guhiga. Imana aho yicaye ku ntebe ikavuga ati ewana wewe urarenze kabisa. Ngo yari umuhigi w'akataraboneka ngo n'imbere y'Imana, ngo n'Imana yarabiraba ikavuga ati uyu muntu ararenze pe, ararenze mu guhiga. Tugaca tubona bagiye ahantu bita Ishinari. Bashitse muri ico gisagara citwa Ishinari. Shinari ni igihugu cahavuye kiba umugwa mukuru w'igihugu ca Babuloni, ariho bise Babel igihe bahubaka kiriya gisagara. Kiriya gisagara bacise Babel, hanyuma mu nyuma cavuyemwo Babuloni. Uyu niwe mwami wa mbere, kumbure umufondateri w'ubwami bwa Babuloni. Uyu mushinga ntahe Nimurodi. Tubabona rero aba bantu bashitse Ishinari bagira imigambi yo kubaka igisagara, bavuga bati ahantu n'ahantu heza, n'ahantu ho kuba, harateze, hari kiyaya. Ahantu mu bwami bunini Nimurodi yari yararonse. Mu gice c'icumi urashobora kubibona, barakwereka ubwami ingene yagiye arabwagura kugeza bashitse hano muri kino gisagara bakahubaka igisagara. Ahantu hose bari barigaruriye yarabonye ko Ishinari ariho hantu honyene ho kubaka igisagara, kubera ko kumbure klima yari imeze neza, hateze, kumbure ari muri centre, ibintu byose bizoshoboka ko bakontorora ubwami bwose bari muri kino gisagara. Baravuga bati rero muze twubake igisagara. Twubake igisagara. Bibiliya iratwereka neza ingene biyumviriye kubaka igisagara. Amatafari, kaburimbi, barakora ibintu bikomeye cyane kugira ngo iki gisagara kizobe igisagara gikomeye, kidashobora kunyiganyizwa, kidashobora guhenugwa n'umuyaga canke n'imyuzure, kidashobora kugira ikibazo na kimwe. Kandi uyu mugambi wari mwiza. Kubaka ni vyiza, kubaka igisagara ni vyiza, kubaka inzu ni vyiza. Wari umugambi mwiza. Amen. Ariko rero akabazo kabaye bageze ku kubaka umunara. Baravuga bati igisagara turacubaka, ariko kandi turaja kubaka n'umunara ukora kw'ijuru. Uyu Nimurodi, kuko twabibonye ko akomoka kuri Nowa, arafise ide y'ivyabaye mu gihe ca Nowa, umwuzure. Iyi ide arayifise kubera ko iki gihe nta Bibiliya yari bwandike. Bibiliya guhera mu itanguriro gushika ibitabo bitanu vya mbere, guhera ku itanguriro, kuvayo, Abalewi, guharura, gusubira mu vyagezwe, ivyo n'ibitabo vyanditswe na Mose. Mose nawe yabayeho inyuma y'imyaka myinshi cane, imyaka ibihumbi n'ibihumbi imbere yuko inyuma yuko ibi bintu byose vyabaye. No kuvuga muri iki gihe ca Nimurodi nta Bibiliya ihari. Ibi byose dufise ntabwo vyari bwandikwe. Babihana mu buryo bw'amajambo. Umupapa yaravyara abana akababwira ati habaye igihe haba umugabo yitwa Adamu, haba n'umugore yitwa Eva, bumvira inzoka, bajya ku camwa babujije, hanyuma nico gituma mubona twisanze turi muri monde irimwo ibibazo, monde irimwo ingwara. Ico gihe imbere yuko bakora ico caha ntabwo abantu bapfa, nta n'igikoko capfa. Ibi vyose yari amakuru bagenda barahanirana. Kandi murabizi kiretse generation fondamentale, abasigaye twese twakuze batubwira ibifuruguto canke ibitito. Siko none
ariko generation fondamentale n'ibitito sinibaza ko bazi ivyo arivyo. Nimurodi rero arafise ino image yuko hari ikintu cigeze kuba c'umwuzure. Nibaza yuko iri mu mpamvu imwe yavuga ati tugomba twubake umunara w'umutamenwa dushikira ijuru. Kumbure kuko mu myumvire yayo bavuga bati dushitse ku bicu tuba dushitse ahantu Imana iba. Kumbure turashobora kumva n'ubwogoshwe bwabo mw'ijuru ingene bariko barayaga, tumenye n'imigambi bategura, kandi Imana niyasubira kuzana umwuzure, nta mwuzure uzoshikira hariya ku bicu. Twese tuzohunga tube turaharenganye. Ariko icatumye Imana imanuka kugira ngo isambure bino vyiyumviro vyabo ni ibintu bibiri gusa. Ni impamvu yatumye bubaka. Kuko impamvu ya mbere tubona mu canditswe nuko bavuze bati twiyubakire umunara, twubake umunara kugira ngo twiyubakire izina rya rurangirana. Amen. Twiyubakire izina rya rurangirana. Kubaka nicari kibazo, kubaka umunara kubaka igisagara nicari kibazo, ariko kubaka umunara hagamijwe kwiyubakira izina niho habaye ikibazo. Twiyubakire izina rya rurangiranwa, twamamare. Abantu bose bazoca hano bazovuga bati aba bantu bararenze, aba bantu n'ibikomerezwa, aba bantu n'ibihangange, aba ari twe tuvugwa. Ica kabiri, point ya kabiri, twoye gusabagira mw'isi. Iki n'ikindi kibazo catumye Imana iva mw'ijuru imanutse gusambura bino vyiyumviro vyabo. Kubera yuko gusabagira mw'isi mu gice c'icenda caha nyene baratwereka yuko inyuma y'umwuzure Imana yabwiye Nowa n'umuryango wiwe abasigaye ibabwira ngo nimugende mwuzure isi, nimugende mukwire ibihugu byose mwuzure isi. Amen. Ariko kandi tukaca tubona bano bantu bavuga bati twebwe ntidushaka kuzura isi, dushaka kubaka igisagara cacu, tugume hano ntitwuzure isi, tuzungurukire hano, ntidutatane, ntidushaka kuja ahandi hantu, turashaka kwigumira hano. Uyu mugambi wari umugambi ushaka kopozanya n'umugambi w'Imana. Umugambi ni mwiza, kubaka ni vyiza, ariko ikibazo kubakwa umunara kugira ngo ukore kw'ijuru, hanyuma abantu bose bazobibona babone bati aba bantu bararenze, aba bantu barakomeye. Ica kabiri, Imana irashaka ko abantu bakwira isi yose kubw'umugambi muremure Imana yari yarateguye n'imbere y'uko isi ibaho. Ariko aba bantu bakavuga bati twebwe ntidushaka kuzura isi, turashaka kugarukira hano. Haleluya. Turashaka kugarukira hano kugira ngo nimba hari abandi bantu bari ahandi hantu bazoze bavuga bati aba bantu bararenze, aba bantu barakomeye. Inyigisho dukura hano muri kino kintu ni kenshi mu buzima bwacu, mu vyo twubaka kenshi tuba tugamije ko bidukura kuri level imwe canke iyindi, kandi ni vyiza. Mu vyo dukora vyose tuba tugamije kuva kuri kimwe tukaja kuri kabiri. Nimba twarahisemwo kuva mu Burundi tukaja muri South Africa, nuko twashaka kuva kuri kimwe kumbure tukaja kuri kabiri, kandi ni vyiza. Hari benshi bagize amahirwe baragura amaparcelle kubera ko baje muri South, barubaka amazu, kandi ivyo n'ibikorwa vyiza. Kuva kuri kimwe gushika kuri kabiri, kuva kuri kabiri gushika kuri gatatu ni vyiza cane, kandi Imana irashaka kubona iterambere ryacu. Ariko kandi ibintu vyose twubaka rimwe na rimwe turashobora gusanga twayubatse umunara ugamije kuduha izina rya rurangiranwa. Kwiyubakira umunara ugamije kuduhesha izina rya rurangiranwa ku giti cacu.
kandi ibi rero birimwo danger kubera ko igihe cose hamaze kuba guharanira kugira izina riruta iry'abandi, haca habamwo ibibazo bitandukanye. Nk'akarorero muri church, muri church turafise ingabire zitandukanye. Umuvugishwa Imana iramukoresha kandi ni vyiza, ariko iyo umuvugishwa amaze kumenya ko ari we muvugishwa wa mbere, haba hagiyemwo ikibazo. Umulideri iyo amaze kumenya ko ari we mulideri wa mbere, kiba kibaye ikibazo. Umuvugabutumwa amaze kumenya ati nije muvugabutumwa wa mbere, mvuga n'amadayimoni agahundagara, kiba kibaye ikibazo. Umumizisi amaze kumenya ati ni jewe mumizisi, ntahari misa ntiyinjira, kiba kibaye ikibazo. Amen. Mu buzima bwa misi yose, ahantu hose dukoranira, iyo tumaze kugira kino ciyumviro c'uko abantu bamaze kutwapresiya, twubatse, twakoze amatravaye, twize mizike, ibintu vyagenze neza, ariko hakagera igihe tuduza umunara tukibona hejuru, kiba kibaye ikibazo. Ni kenshi Imana iduhezagiza ingabire, ariko tugasanga muri izi ngabire zacu dushatse kwiyubakira iminara kugira ngo abantu bose batubone hejuru. Hari ahantu mpora ngenda, hari ahantu mpora nca, ugasanga kuri church hano hanze ahantu handitse ngo eglise kanaka, ugasanga hariko ifoto y'umupasitori n'umugore wiwe. Amen. Eglise iriko umupasitori n'umugore wiwe canke umupasitori wenyene. Hari n'izindi usanga bimanitse imbere, eglise shofa, ikimenyetso cayo Pastor Alan. Haba harimwo ikibazo bene data. Impamvu Imana yamanutse igasangangura bino vyiyumviro, bino bikorwa vyo kubakwa, nuko aba bantu, Bibiliya ku murongo wa 6 bitwereka ngo bari bafise ubumwe, ngo abantu bari hamwe bavuga n'ururimi rumwe. Ariko rero ubumwe bwabo bwari ubumwe buri negative, kubera yuko bari bagamije kubaka ikintu gitandukanye n'ubugombe bw'Imana. Imana irashaka yuko icubahiro kibi cayo. Imana irashaka yuko mu bikorwa vyacu vyose, iyo turavye ibintu abana b'abantu bageze ko, tuvuga duti Imana iratangaje ingene ishobora gutanga ubwenge, Imana irakomeye, tubone icubahiro c'Imana. Ariko bo bafise iciyumviro co kubaka bagashika kw'ijuru, kugira ngo abantu bose nibarengane baze bavuga bati naka ararenze, naka ntaririmbye ararenze. Ribaguma ndaba cane, ariko siwe ndiko ndavuga. Ku murongo w'indwi baratwereka Imana imanuka ivuga ngo tugende tuyoberanye indimi zabo, kubera ko nimba bari united, ariko kandi bafise ubumwe buri negative, ibikorwa vyabo bipfuye bazoshishikara kubikora, kubera yuko bafise esprit de groupe icambere, kandi groupe iri negative. Ibikorwa vyose bibarimbura barashobora kubikora, kubera yuko muri bo amanama bakora, ivyiyumviro batanga, ni ivyiyumviro bizungurukira muri kano kagwi kabo, muri uno mugwi wabo. Barafise ikintu kigaragara nk'aho ari ubumwe, ariko kandi ni ubumwe butavuye ku bumwe Imana idusaba. Ni ubumwe butari bwa bumwe bwubaka ubugombe bw'Imana. Ku murongo w'8 Imana icimanuka ikabashwiragiza. Imana iramanuka ikabateza kuvuga indimi zitandukanye. Bamwe bisanga muri ico gihe bavuga igiheburayo, bamwe bisanga bavuga ikirundi, abandi igifurero, abandi igikosa. Hanyuma bahamagara abayede tiduza amatafari, bagaca batora indobo bakaja kuvoma amazi.
abandi iti zana igipondo, zana isima, bagaca bagenda kwikorera ibiti. Ibintu biracangana, aba enjeniyeri birabacanga, umwami mwenyewe Nimurodi biramucanga, nawe nyene yisanga ariko aravuga urundi rurimi, umu enjeniyeri nawe nyene avuga urundi rurimi. Ibi vyose kuvuga indimi si ikibazo, kuko muri Bibiliya haratwereka ahandi hantu bavuze indimi ariko bose bagatumbereza ku kintu kimwe. Ariko ibi Imana ibikora kugira ngo indimi zabo zitandukane, zigatandukana mu buryo umwe wese adatahura uwundi, kugira ngo abasanze bavuga ururimi rumwe bace bajana. Abasanze bavuga Ikirundi bose barajana, abasanze bavuga Ikibembe bose barajana, abasanze bavuga Ikirundi kameme twisanze i Burundi siko none, Ababembe muri Congo, Abakosa muri South Africa, abantu bose bivanye n'iyo baje, kandi uwo wari umugambi mwiza, kuko natwe twaciye tuvukira mu gihugu c'amata n'ubuki. Igihe cose hari igihagurutse kwiha icubahiro c'Imana, Imana nayo irahaguruka. Haleluya! Imana irahaguruka kubera yuko mw'ijambo ryayo yaravuze ngo ntizemera uwo basangira icubahiro cayo. Icubahiro ni cayo, izina rikwiye kuvugwa ni iry'Imana, ariko kandi igihe nshatse ko izina ryanje naryo rivugwa biba bibaye ikibazo, kandi Imana irahaguruka ije gusenyura Babeli. Kristo niwe munara dukwiye guhanga amaso, tukaraba ubuzima bwacu bugahinduka, tukabona icubahiro c'Imana, tukabona urukundo rw'Imana. Jewe kwishira ku munara birashoboka, ariko uwundavye abona jewe, abona ivyo nagezeko, abona ivyo nakoze, abona ibihambaye nakoze, ariko kandi ubuzima bwiwe ntibuhinduka, kandi icubahiro rikwiye kuba ic'Imana. Aba bantu bashatse kwiyandikira izina, kwishingira ubwami bukomeye kugira ngo bashike ku bintu bikomeye, ariko kandi bari no kubishikako iyo badashaka kwiha icubahiro c'Imana. Ariko turabona uwundi muntu, umuntu yitwa Aburamu, nawe nyene akomoka kuri Nowa, akomoka ku muhungu wa Nowa bita Shemu. Ku murongo wa mu gice c'12 tubona Imana ibwira Aburahamu ano majambo. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu c'iwanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu uzokwereka. Aburahamu tubona atariko aragenda nka ba bantu b'i Babeli, ahubwo we tubona Imana imubwira ngo va mu rugo iwanyu ugende uje mu gihugu uzokwereka. Ab'i Babeli bo n'ahantu biboneye bariko barizungurukira, ariko Aburahamu we Imana iramubwira ngo va mu rugo uze tugende, siga vyose uze tugende, jewe tujane mu gihugu nzokwereka, ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Ab'i Babeli bashaka kuba ubwoko bukomeye, ariko mu gice c'12 Imana ibwira Aburahamu ngo jewe nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Ab'i Babeli bashaka kuba rurangiranwa, ariko bivuye mu byo bakoze, bivuye mu ngabire zabo, bivuye mu bushobozi bwabo, bivuye ku kuba umwami wabo kwanza ari camamare mu bintu vyo guhiga. Ivyo vyose bimuha confidence yo kumva akwiye no kubaka ibintu bivuguruza ubugombe bw'Imana. Ariko Aburahamu we bigaragara ntaco afise, ntaco ashoboye, ntazi niyo ariko araja, ariko arumvira ijwi ry'Imana. Imana iramubwira ngo va kwa so uze tujane, tujane mu gihugu nzokwereka, hanyuma nzoguha umugisha,
kandi izina ryawe nzorigira rurangiranwa, n'abandi baza bagira umugisha kubera wewe, biciye muri wewe. Ngo kandi muri wewe niho n'imiryango yose yo mw'isi izohererwa umugisha. Murumva umugisha Aburahamu afise avuye muhira bisa nuko ataco afise. Ibi bitwereka uburyo imihezagiro y'Imana, umugisha Imana itawutanga iciye mu nguvu zacu, mu vyo twubatse no mu vyo twakoze, ahubwo Imana itanga umugisha, Imana itugira ivyamamare biciye mu kuyubaha, mu kuyumvira no mu kwemera kuyikurikira. Amen. Igihe cose twihaye izina rurangiranwa, Imana iraza igasenyura ababere. Izina rya rurangiranwa ni rya Kristo wenyene. Philippians 2, muri Filipi igice ca 2, haravuga ngo nico catumye ngo Imana imushira hejuru, Yesu Kristo, ikamuha izina rirengeye ayandi mazina, kugira ngo ivyo mw'isi vyose n'ivyo mw'ijuru n'ivyo mu kuzimu bize bifukame, ngo kandi vyature ko Yesu Kristo ari umwami. Amen. Uyu munara barawubatse kugira ngo bihe izina ryabo, barigire rurangiranwa, bihe icubahiro, abantu bose bazogume bavuga bati harabayeho umwami Nimurodi, umwami akomeye, umwami w'umuhizi, umwami w'ingwanyi. Ariko kandi hari ikindi ciyumviro Imana yari yarateguye, kuzomanika umwana wiwe Yesu Kristo, Imana ikamumanika ahantu kugira ngo abantu bamurabe, hanyuma babone icubahiro c'Imana, hanyuma uyu Yesu amuhe izina, rya zina ba bantu barondera rije muri Yesu Kristo. Abantu barabe bavuge bati Yesu afise izina rya rurangiranwa, ivyo mw'isi, ivyo mw'ijuru, ivyo mu kuzimu byose bivuge biti Yesu n'umwami. Apana Nimurodi, apana abantu b'ibabere, ahubwo Yesu Kristo. Amen. Imana iramanuka iyoberanya indimi zabo, hanyuma icafurikiye hacaba gushwiragira mu mahanga. Gushwiragira mu mahanga. Ibi bitandukanye n'ivyabaye ku munsi mukuru wa Pentecote. Abantu b'ibaberi turabona bafise expectations zo kuba rurangiranwa, kandi ni vyiza. Ariko kandi turabona no ku munsi mukuru wa Pentecote, intumwa za Yesu Kristo nabo nyene bafise iyindi expectation yo kwakira mpwemu yera. Aba bantu bose barafise ico barindiriye. Abantu b'ibaberi baricaye, bariyumviriye twubake, baratanguye kubaka, bafise iciyumviro c'uko nitwubaka uno munara, abantu bose abazobaho n'abazoza bazovuga ati harabayeho abantu badasanzwe. Aba nabo abo kuri Pentecote, intumwa za Yesu Kristo zari zicaye mu nzu yo hejuru, zifise iciyumviro c'uko turindire mpwemu yera. Bafise bose ico barindiriye canke ico biteze. Abantu b'ibaberi icabaye gikurikira, haciye haba confusion mu ndimi. Barubatse, ariko kandi Imana iraza ibatera confusion, irabayoberanya indimi, igamije ikintu kimwe, kugira ngo batatane. Batangura kudahuza mu byo bavuga, batangura bamwe umwe ico avuze uwundi akumva igitandukanye, kumbure baranabipfuye kugeza bamwe bagiye mu gice cabo Imana ishaka ko babamwo, abandi bagenda ukwabo, kugeza indimi zibaye uko ziri no munsi kw'isi, n'amoko y'abantu abayeho uko ameze uno munsi. Ariko kandi turabona no ku munsi mukuru wa Pentecote haba confusion y'indimi. Abantu tubona batangara, baza bavuga bati gute twumvise ururimi rwacu. Urumva Petero akubita ikirundi neza cane, Yohana nawe akubita icongereza neza cane. Ariko kandi itandukaniro n'abantu b'ibaberi, indimi zabo zarabatandukanije.
bituma bamwe bamwe bagenda ukwabo, ariko kandi ku munsi mukuru wa Pantekote bo indimi zabo ntabwo zabatandukanije, ahubwo bose bavuga ikintu kimwe, Yesu. Abantu baravuze bati aba bantu baraborewe, banyoye inzoga kandi baborewe mu masaha ububare butuguruye, kumbure baciye bahamagara polisi, aba bantu banyoye inzoga ububare butarugururwa, bimeze gute? Petero araza aravuga ati ntabwo baborewe, ahubwo buzuye mpwemu yera. Atangura kuvuga Kristo. Umwe wese uvuga icongereza yavuga Kristo, uvuga ikirundi yavuga Kristo, uvuga iringara yavuga Kristo, uvuga igishinwa yavuga Kristo. Nta confusion yabayemwo mu byo bavuga, kuko bose bavuga Kristo. Hanyuma ibaberi bo barashwiragiye, ariko kandi ku munsi mukuru wa Pantekote nabo nyene barashwiragiye, bakwira mu bice bitandukanye, ariko kandi bagenda bavuga Yesu Kristo. Yesu yababwiye ngo nimugende muhere i Yerusalemu, muji Yudaya, muji Samariya no kugera ku mpera y'isi. Barakwiye impera z'isi bose bagenda bavuga ubutumwa bwiza, ariko kandi abantu b'ibaberi bo barashwiragiye, bagenda kubera ko byanse ko bahuza. Nashaka rero twicare twiyumvire mu vyo twubaka uyu munsi, mu ngabire Imana yaduhaye, ntitwoba turiko twiyubakira Babeli mu buzima bwacu. Wiyumvire nk'umuririmbyi, wiyumvire nk'umuvugabutumwa, wiyumvire nk'umunyeshengero asanzwe. Sinzi ahantu nigeze kubona akavideo baratanga ubushimwe bw'umukristo yigenjeje neza, kandi ni byiza kwigenza neza, ariko kandi ikibazo cahabaye abandi banyeshengero, why not me? Why not me? Ko nanje ntasivye kuwa Mungu, ko nanje natanze icacumi, ko nanje nari umuririmbyi, ko nanje nari umunyeshengero mwiza, why not me? Ibintu byose dukora biba ari byiza, ariko kandi mbega ntituba turiko turiyubakira ikintu Imana ishobora guhaguruka ikagisenyura. Nk'umuririmbyi gukora amatravaye ni vyiza. Madame wanje yamambwira ati ndashaka kuba umuririmbyi mwiza, nkamubwira ati ja gukora amatravaye, akambwira ati jewe nzosenga Imana inyigishe kuririmba. Sindabihakana, ariko nizera neza ko kuririmba birigwa, ni travaye. Si bibi rero gusenga, ni vyiza no gukora travaye, ariko kimwe gukora travaye ukagira ijwi ryiza. Kugira ijwi ryiza ntibishobora kubona gutuma twiyubakira Babeli kugira ngo turonke izina rya rurangiranwa. Kwiga gitari, kwiga instrument ni vyiza. Kwiga Bible school ziratangura next week. Kwiga Bibiliya ni vyiza, ariko gutahura Bibiliya no kumenya ico Bibiliya ivuga ntibizotuma twiyubakira Babeli. Duhave dusanga hari inyigisho zimwe zimwe tutemera, duhave dusanga twahindutse abarimu ba buri kantu. Birababaje cane kuba twebwe abanyeshengero tugera hantu tuvuga duti ntahari ibintu ntibigenda neza. Umuntu arubaka, akiyubaka mu ngabire yiwe, akiyubaka mu ngabire Imana yamuhezagije, akaduga bakamwapresiya, urarenze, nawe yari umuntu avugwa, yari umuntu adasanzwe, ariko kandi bimuha ubwibone bwo kubona yuko yovuguruza n'ico Imana imushaka. Ino munsi twebwe mu ngabire z'ivy'Imana yaduhezagije, tugashika ahantu tuvuga duti ntabonetse imisa ntiyinjira, ntaririmbye mpwemu yera ntiyororoka, ntabaye mu masengesho ntawuvugishwa. Ndibuka ko hari igihe twigeze kuba tugira amasengesho, FM aravyibuka, hari umuntu bigeze gutumira. Uyo muntu iyo tumubonye twaca tuvuga duti Imana iraja kuvuga. Iyo tumubonye nawe yari yubatse nyene ukuntu ku buryo umuntu wese amuraba
ukabona ati uyu uko ahari Imana iravuga. Igihe cose twishize kuri ino standard, Imana irahaguruka ikadusambura, kandi uyo muntu Imana yaramusambuye. Imana itubabarire cane. Maze kubona abaririmbyi b'ibihangange bakomeye pe babizi, ariko kandi Imana yasambuye, kubera ko hageze igihe bavuga bati jewe ndarengeye kuririmbira mu ishengero, jewe ndarengeye kuririmbira mu ishengero. Hari n'abavuga butumwa Imana yasambuye, kubera ko nabo nyene bavuga bati jewe mu ngabire yanje ndarengeye kuba hano hantu, ndashaka kubaka ibindi bintu byanje. Igihe cose twiyubakiye Babeli, Imana irahaguruka. Nashaka rero wiyumvire ati mbega mu buzima bwanje, mu byo ndiko ndakora uyu munsi, nta Babeli ndiko ndubaka? Mbega ndiko ndubaka ata mushinge wo kubaha Imana uhari? Ibintu byose dukora ni vyiza, ariko iyo umushinge wo kubaha Imana uhavuye, ibintu byose bihinduka Babeli. Nubwo twoshika ku bikomeye, bihinduka kubaka Babeli. Kandi igihe cose tuyubatse, Imana irahaguruka ikaza ikadusambura. Icanyuma ashaka wiyumvire, mbega Imana iri mw'ijuru ikandaba mu vyo nkora, ikandaba uko ndi, kuko Imana niyo isesa imitima yacu. Ndabwira abantu bari kwiga Bible School, Imana iri mw'ijuru ikaraba mu mutima wawe n'umwete ufise mu kwiga Bibiliya, ibona iki? Ibona umutima uyikunze, canke ibona ati menye ivyanditswe, hanyuma abantu bari aho tuzihurire? Menye ivyanditswe, hanyuma hirya y'ejo canke hirya y'ejo nanje nzosha ntanguza akantu k'iwanje. Kuko Imana niyo imenya imitima yacu bene data, siko none? Igihe turiko twiga kuvuza umuziki, igihe turiko twiga kuririmba, nashaka wame wiyumvira, mbega mu mutima wanje Imana ibona iki? Igihe uhagaze hano imbere, igihe unahagaze hano mu rushengero, igihe wavuye muhira uje mu rushengero, mbega Imana iriko irakubona gute? Nk'umuntu yaje kuyubaha, nk'umuntu yaje kuyisenga, nk'umuntu yaje kugira ngo nyene bamuvuge bati naka ararenze, yambara neza cane. Ko kino kibanza kuwa Mungu hano, twebwe abakimbizi cane, kuwa Mungu niho turonkera akaryo ko kugorora agahuzu, kwambara neza. Ariko nashaka wiyumvire, igihe cose uzoba uvuye muhira, uze wiyumvire uti mbega Imana imbona gute? Ibona ko ngiye gute? Ni jewe nja kuboneka, canke ni icubahiro c'Imana kija kuboneka? Uhagaze kuri stage, uhagaze mw'ishengero, turiko turirimba, turiko duhimbaza, mbega icubahiro ni cande? Igihe cose tutemeye gushira hasi ibitsibo vyacu, igihe tutemeye gushira hasi icubahiro cacu, igihe tutemeye gushira hasi ubuhinga bwacu, uko abantu badukomera amashi, uko abantu batwapresya, ngo ntitubishire hasi kugira ngo icubahiro c'Imana kiduge, haboneka icubahiro cacu. Kandi ikintu kica kiba ni ikintu kiza kudusambura. Bene data, ndasaba ndanasenga kugira ngo twame twiyumvira kino kintu. Igihe cose mvuye muhira, igihe cose ndi gutegura ubutumwa, igihe cose ndi gutegura repertoire, igihe cose ndi kwitegura kugira ngo nje ku rushengero, mbega Imana ibona iki mu mutima wanje? Igihe cose ndiko ndayaga na bene data, Imana ibona iki mu mutima wanje? Ibona ukuri ukwahe mu mutima wanje? Nuko Imana ibahezagire. Murakoze.